ingo n'imiryango. Kaze mu kiganiro c'ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'Uburundi. Ikiganiro kirimwo inyigisho n'impanuro ku buzima bw'ingo n'imiryango. Ndagwaye mwiriwe nshuti mgenzi mukunzi wa kino kiganiro ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'Uburundi. Uri kumwe na Rodasmanakiza ndiko ndayigutunganiriza. Turacari ibuhiga mu ntara ya Karusi aho twaganiriye na Patiri Paul Rwasa hamwe na Pasteur Ponsier Nsabumuremyi kuvyerekeye amahoro mu ngo. Mugano giheruka turabonye ko amahoro ahera mu rugo. Ariko kandi ngo harashobora kubonekamwo intambamyi nkuko Patiri Paul Rwasa yabitubariye. Reka tumutege yombi. Ku ntambamyi kuvyerekeye amahoro mu rugo, intambamyi zirava mu ntumbero nyamukuru babashize imbere mu gushimana kwabo. Ni kibazo. Izindi ntambamyi zirava ku kibano ivyo bashamamarigwa. Ni kuvuga ivyo bashira imbere ibashuhagiza bose batamba bataya bigina kuko bidahuye kumbura ubwo nyene na cakindi bo bari bashize ku intumbero ya mbere. Hanyuma kandi hariho n'inyigisho zinyuranye ziriko zirahindura intumbero y'urugo. Inyigisho mbi kandi baronka cyane mu buryo bwinshi bw'utuma tumana kw'amakuru mu mashirahamwe n'ibindi mu bugenzi aho kumarigara hose haraduhindurira ibintu ugasanga rero kuzigama urugo mu vy'ukuri nk'ugusoza ku mayaga. Nimvuze rero kumvo nkuru zituma bashimana hari ikigwa nikugira kera ngo bashimana ugasanga umuhungu ashize imbere kugira urugo, kugira itunga, kugira umuryango. No kumwigiyeme kagira ati jewe nshaka nanje ndonke iwanje, ndonke umugabo wanje, ndonke abana banje. Ivyo byose haragera hanavuga ati jewe ndakwiye kuva mu kwaha kwa papa canke mu gipfunga kwa mawe mu mbari kwa dawe. Kumva kategereza kugira umwidegemvyo no kugira ivyo atunganije bimwega. Kuba mbere nta rukundo bari imbere cyane, ntibashira imbere ko bakundanye kuko akenshi barana baronderera bakubakana nabo baronderewe n'imiryango yashimanye. Ubu rero hari ubudasa bagira bati nitwebwe twishimanira ko twishimaniye rero ibizotuzigama tuziba. Niba abakera bagerageza kugumana bakaramba kugutinya gutakaza ico baronse ko nta gushima gusubira ibuti kandi nigisubira muhira nigitutsi no kunanirwa n'urugo nigitutsi nta numwe yabishaka. Hanyuma kandi bagapfuma bihatiranira kugumana kubera bagira bati sinomara amazi umuryango wansabiye umugeni bakizigama ubwo aya mango. Iyo ntumbero yuko aribo bishimanira hanyuma abagyango tugahezagira. Hari ibindi imvo nyamukuru zituma bashimana ziratandukanye naho nyene haba ku bahungu canke ku bakobwa. Turakwiye kuhakorera tukamenya imvo nyamukuru ituma bashimana. Ni ikigwa kirekire mbara akanya kadakwiye mugabo iyo ntumbero hambaye cyane ni kubera iki mpisemwo umwigeme wa naka. Tugaruka kuri cya gisomwa cyo kwa Tobi agira ati mukama jewe mu kwabira umwigeme w'Isirayeli ico ndondera sakaryohera mubiri nyabuna nshaka gushinga urugo bazohezagira mu izina ryawe uko inzaruka zizogenda zikurikirana. Nshaka gushinga urugo bazohezagira mu izina ryawe urugo gwegukiye umukama ruri mu mateka y'Imana. Tugize Imana tukaronka barushinga muri iyo ntumbero byo bari vyiza. Mugabo ni baramuka bashimanye kubera barabanya kayobe barabanye ku mufuko kubera yuko babonye agatelefone mu minwe canye kubera yuko uruhagarara muhira habuze ibinibi canka agatotezo mu miryango kirukana abana ngo tuvire ngaho no muri abandi baja kabigitutsi ku mwana kandi ategeza kurindira iteka. Iyo mvo yo gushimana ni ikintu gihambaye cyane bafatira ko gushobora kuramba no kubaka amahoro hagati yabo. Budake kabiri urasanga bashobora kuragama kuri ya ntumbero ari basangiye bayaze canke bagatatarika iyo bikanguye bukeye bagasanga mu vy'ukuri bari bahuje intumbero. Ni kibazo bisaba kubaguma hafi. Twaciye turaba nicyo kigwa nyene ya umugabo n'umugore nabo nyegeza kwitanga naho umwe aca mu nzira iyi ubundi agaca muri iyi. Ubwa mbere ko bibwira ko umugore yibwira ati jewe nije nirukira urugo gusumba ni jewe ukamengo niwe yiyumvamwo urugo gusumba. Oya twasanze ahubwo bose banganye
40% bose bararonderera urugo naho baca mu nzira zidasa, boramuka bakomeje ikiyago hagati yabo, ikiyago kirimwo ukuri, bagaheza bakacungisha ca gisabisho, bakacungisha kwakurekurira no gusubiza hamwe hagati yabo. Iyo hagize ibigorana mu ntumbero yo kuzigama rwa rugo bazohezagira mw'Imana inzaruka zikiramba, twatera intambwe. Imvo ituma bashimana ni iyihe? Aya mango amahoro azofatira ngaho. Muti rero abakozi b'Imana bakwiye kubegera bakabaganiriza, bakabereka ibibereye bakwiye gushira imbere mu vyo bofatira ko mu gushinga urugo rwabo. Tubikiye ku mayange mubona boshimikira kuki? Kuko abariko baratwumviriza kandi bavuga ati none nibadome ko twumvirize. Past mwoshobora kudoma ko gatora nko bariko barategura kubaka urugo rwabo, ico tubasaba ko boshimikira ko cane no kuraba mbega uyu muntu namushimiye iki, kiyumvira ico wamushimiye, kiyumvira ico umuzigako, ico wifuza ko azogufasha mu buzima. Ikindi tubasaba no kuvugana ukuri kubuto bwawe kahise ko ejo bundi umukobwa arashobora kuba yarahuye n'ingorane canke iriya mu buzima akiri inkumi, akinumira ntabibwire umufiance wiwe. Iyo rero bakiriko baragira fiançailles habakiriho umwanya mwiza wo gutegana amatwi, umuntu wese akamubwira, akamubakiye, akamubwira uti jewe burya vyangendeye yuko mu buzima bwanje nagize ingorane iyi n'iyi, akabimenya. Biraruta aho umusore canke iyo nkumi azobibwirwa n'abandi, avyumviye inyuma utabimubwiye hakiri kare biragutera ingorane mu rugo, acamenya ko uzokwamumuhisha mu buzima bwanyu bwose, utazigera umubwiza ukuri ivyo mubariye byose ko ari ubusa. Ikindi tubasaba n'ikipatiri yavuze n'ikiyago. Ikiyago ni ikintu gikomeye cane mu bintu vyubaka urugo. Nibayage, nibaje hamwe, nibashire hamwe, nibumvikane. Igihe cyose bagomba kurangura igikorwa mu rugo babanze bakiyage ko bahanana ivyumviro. Hari igihe usanga umugabo afise ivyumviro avuga ati je cyumviro canje ni iki, ko tuzi ko ngo nitwe dutegeka. Mugabo ugasanga icyumviro cawe wagihanuza umudamu wawe akakubwira ati burya twogenza gutya cyoba vyiza. Hari umuntu umwe yigeze kutubwira ko yagomba gura imodokari, ariko umudamu wacu aramubwira ati nyabuna banza ahubwo ayo mafaranga tuyubakemwo inzu kandi tuzosanga bigenze neza gusumba aho twogura imodokari, kuko baba hafi y'ibiro vyaho bakorera. Gutyo uwo mugabo acaremera, yarafise n'imoto mu nzu, ivyo byose ntibafise iyo bazobijana. Amaze kumva icyumviro c'umudamu wiwe aravuga ati kabisa ndavyemeye, icumba ariye nico. Baca bubaka inzu kandi iyo nzu iriko irabinjiriza amafaranga. Mugabo iyo modokari iyo bayigura ko muri yarasetse umusozi iba yarapfuye, nta nico yari kubaviramwo. Gutyo rero igihambaye nico kiyago kirakenewe gose. Ibindi n'amajambo meza babwirana, bakubahana. Umugabo akubaha umugore, kamwereka ko atari umukozi yarose, atari umuyaya, atari umuboyi. Turabereka ko kujya ku Imana yasinzirije Adamu ikamukuramwo urubavu, yamweretse ko ari umuntu bagenda babangabanganywa, atari akantu yakuye hariya mu kirenge ngo umugabo azoza arahonyora. Nibahane icubahiro. Umugabo naho ari uwo kubahwa ahe icubahiro nawe nyene umukenyezi wiwe, maze umukenyezi wewe ni ngombwa kugira ngo yubahe umugabo wiwe, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo bagore mwubahe kandi mwumvire, mwongere mugamburukire abagabo banyu. Mugabo igaca yinduka ati namwe bagabo nimukunde abagore banyu nk'uko mwikunda. Nibagendera kuri iryo jambo, umugore akubaha umugabo, maze umugabo nawe Imana ikamuha kugira urukundo rwo gukunda umufasha wiwe, urugo rwabo ruzoba ari urugo rwiza, urugo rw'umugisha, ruzohesha Imana cubahiro. neza ko Pastor nawe afite ico yongerako kuri ivyo bakubakirako. Rero bafatirako hari intambamyi ibuza ico kiyago, aya mango. Ico kiyago kikabura, cagisabisho kikabura, kwa kuyaga ivy'urugo nyene vyose mu rukundo n'ukuri bikabura. Kubera iki? Uba hariho akantu kameze kagakuku kamarigara, uwo mengo niyo asigaye yo twigishiriza abagabo n'abagore bacu.
n'abana bacu. Ivyo baganira mu marigara umengo nivyo bica bagira ko imyimenyerezo mu nzu. Kandi mu marigara bahahurira nabo badasangiye intumbero y'urugo. Kwirigara duhasanga abagenzi bawe bose ugashyira igihumbi bona gusororera ngabo nta numwangana uwo mubakanye. Gukoporora ivyo mwirigara wumvise kuri bagenzawe ugashika ubishira kuri mugenzawe mu rugo nakarenganyo. Sinzi ko mwatembereye amazone yacu yose mwayibonye. Hari ikibazo c'amarigara. Ubu bose bashaka kurema isoko mwijoro. Sinzi ko mwabibona. 12 amasoko, umugore agakapo, umugabo n'agacupa. Hagera saa moya z'ijoro bose bakidandaza, ntawuzi umudandaza w'itabi urigura n'urinywa muri iryo joro. Aho ni mu ngundu z'ibitoke, aho ni none wa mwanya wo mu rugo uzoboneka ryari? Ivyo bagiye gusuma muri iryo joro namba atari urwitwazo bazobiteka ryari? Muri ako kanya bose bigiriye mwirigara ku mugoroba, abana bo basigaranywe nande? Bugirigara nibo batorishima nariryo bakire bato gusumba. Buga rero hari ibintu biriko biraduhungisha mu rugo, kandi niho twandura ibitoba ya mahoro yo mu rugo. Niyagenda muri iryo joro ntagenda atanywereye ya ngundu y'igitoke. Mu gatondo bazinduka guca igitoke umugore atazi yo catangiwe. Abaza kuba bagwinihirije gwagwa n'imigorigori n'ibindi vyose ntaza kugenda atambuye umugore w'abandi, umukobwa w'abandi, kubera agahimbo k'iryo joro na shetani yikinga gahumbezi. Nitube mukuri no mu muco, jewe ntinerano yiwanje noterera ikindi cyumviro abipfuza gufasha amahoro mu rugo mbodushiriramwe aka discipline muri ivyo bintu kwe. Tugafatikanya abo mu ntwaro, abo mu mashengero, tukereka abantu yuko mu vy'ukuri turiko duhunga aho dukijije. Umwanya mwinshi tukawuha ibarabara aho kuha mugenzanje usanga iteka n'ijambo kwisezerano twahanye, kandi atari vy'ubu gusa, kandi tutegeza kuzobana karamata. Karakunaga nongereko intambamye aya mango ariko yatubuza amahoro. Abagabo n'abagore ntibakiri mu rugo, bose bacomotse bitwaza ngo bose basigaye bangana. Ni kibazo, ni integero ya nabi yihinduka ry'imico n'imigenzo, tugafata bitworohereza gusa aho kuzirikana iryo hinduka ribereye abantu bakeneye kuba kubera amajambere nirihe. Ikitohinduka n'igiki? Ikiganiro cyacu cyo musika rukengaha nkabashimiye Patrick Paul Rwasa hamwe na Pasteur Poncien Nsabumuremyi twahuriye ahibuhiga, bakaba ari batuganiririye. Nshimiye nawe watuze yompi Rodas Mandakiza no gutunganiza, nkaba gusinda kwifuriza ijoro ryiza nawe utaha. Ufise ikibazo cyo wunganira, telefone ni 71 amajana 24 197 canke 69 amajana 499 amajana 619. Yesu abaho umugisha. Uhejeje gukurikira ikiganiro c'ingo n'imiryango, ukaba ukeneye kutubaza canke kutwunganira, urashobora kutwandikira ugasanduka makete 1140 Bujumbura, cyangwa ukadutelefona kuri telefone 22 24 26 57 mu mwanya w'amasaha y'akazi. Yesu aguha umugisha.